Iteka n'umunezero ntangere ivyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzaguruka kuri vyinshi bitandukanye cyane cyane kubivugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu. Turaza kugaruka ku mubano w'igihugu c'u Rwanda ndetse n'umubano n'igihugu c'u Burundi, ivyo benshi bita ibihugu bivukanye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Mu minsi iheze twarabagejeje ko amakuru avuga yuko ari bamwe mu ntumwa z'igihugu c'u Burundi zari zarungitswe n'umukuru w'igihugu Perezida Varisito Ndayishimiye, zari zagize umubonano n'izindi ndongozi zo mu gihugu c'u Rwanda, aho bivugwa ko mu gihugu c'u Rwanda ho baharagiye abategetsi batandukanye harimwo Ildefonse Habarurema ari nawe yararongoye intumwa Ndayishimiye yari yarungitse mu gihugu c'u Rwanda. Uyu kandi akaba ari nawe twari perezida ry'u Burundi, hakabamwo Leonidas Ndaruzaniye yahora ajejwe ibibazo vy'igipolisi mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba aheruka kugenwa kuba buramatari w'intara ya Ngozi be na Colonel Jean Dauphin Manirakiza ajejwe iperereza mu gisirikare c'u Burundi ndetse n'abandi bari babaherekeje. Surwo rugendo gusa rwabaye kuko habayeho urundi rugendo aho n'ubundi bamwe mu bakozi b'igendereza ry'igihugu c'u Rwanda bahuriye n'abandi b'igendereza mu ntara ya Kirundo, aho benshi bavugaga yuko ari ivyizigiro vy'uko imbibe zishobora kugururwa. Izo nzego z'igendereza zari zigizwe n'abasivile n'abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda, nazo zarahuriye hakaba hari kugenekerezo ya 12 uku kwezi kwa ntwarante y'umwaka w'2025 ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi hafi y'urubibe rwo mu buseruko bw'u Rwanda. Iyo nama ikaba yarabereye mu mwiherero yatanguye isaha 4 z'igitondo ihera isaha 10 z'umuhingamo rw'amakuru twakuye ngaho. Iyo nama kandi yaje ikurikira iyo narimeje kubabwira yabereye mu gihugu c'u Rwanda, ikabonwa nk'icizere mu gihe amakuru yegereye dosiye yavugaga yuko mu vyari ku rutonde rw'ivyigwa harimo ikibazo c'iyugururwa ry'imbibe hagati y'ivyo bihugu bivukanye mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma rero y'izo ngendo zakozwe n'abategetsi bo ku mpande zombi, yoba ab'igihugu c'u Burundi bagendera igihugu c'u Rwanda ndetse n'ab'igihugu c'u Rwanda bagendera igihugu c'u Burundi, vyari vyavuzwe yuko hashobora kuba urugendo rukomeye cyane rwari guhuza abakuru b'ibihugu bombi aribo perezida w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse na Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye perezida w'igihugu c'u Burundi. Gusa benshi bakaba baje kugira ikibazo bagendeye ku majambo aherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Ivyo akaba bitangaje kuwa Mungu, aho hari kwigenekerezo 16 ntwarante y'umwaka w'2025, aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yaragendeye ishengero rya Église Vision de Jésus Christ muri zone Cibitoke komine Ntango ho mu gisagara ca Bujumbura, aho yashikirije amajambo akaze cyane, aho yifatiye mu gahanga igihugu c'u Rwanda n'abategetsi bacu mu kubagiriza ko aribo baba inkwezi y'amarere ku bwicanyi bufatiye ku moko bw'amaba mu Burundi no muri Kongo. Acagirwa ko kandi asaba abategetsi b'u Rwanda kumenya ibibazo vyabo bareke kwivanga mu Burundi na Kongo. Ivyo umukuru w'igihugu akaba yarabishikirije kandi mu gihe hari hitezwe ko ibibazo igihugu c'u Burundi n'u Rwanda zishobora kugururwa vuba, bituma abantu bagira amakenga ko ivy'imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu ikiri kure, bafatiye kuri ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Reka tumwumvirize, turaza tubandanya nandi makuru. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise, abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu, bararishiraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho, niwe yihungiye ubumwe abo barundi. N'abazungu bagira iki ntivyakunda, haraza gwa gasore atubumwe butegeza kugumaho. Mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye. Ryaguye gute? Aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59, abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Kare twari umwe, amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho vyarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Conzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi, yari se bahutu, ntiyari se batutsi. Kiya kibazo ca Kongo je narabasiguriye gushikaho mbona baracumvise.
bacumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano watu wese umubemba agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano umufura agira umutekano w'ingogwa nabande n'ingabo zikingira bose ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 1959 bivuye ku vyabaye mu Rwanda abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda none u Rwanda rwabaye mabi yose ibihugu vyacu biraronka mabi avuye mu Rwanda nabo nibajere ibibazo vyabo bantu twebareke kwinjira mu vy'iwacu twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi twe turabarundi nibabi wabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha kuvuga ngo cendegeranya abahutu negeranya abahutu n'abatutsi bose dutewe ndababwira ntabahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe niba batwarira ku bwoko ivyo ntibindabajewe n'igihugu cyabo mugabe wacu nibareke kubizana nibareke kubijana ikongo abanyamurenge n'abakongomani nibareke kubesha yaje byose mu 1996 bivuye he kubibaye mu Rwanda natwe iwacu vyaje mu 1959 bivuye he kubibaye mu Rwanda none bagomba dukwegera iminsi yose abakongomani rero muri ngaha nimwigirira ubumwe bwanyu bagabo abarundi muri ngaha higirira ubumwe bwanyu ntimwishinge abandi twigirira ubumwe bwacu nabajije abakongomani kandi ubwoko maze kubaza bose je ugenda maze kuganiriza abakongomani nabajya abami babo turamaze kuganira n'abarongoye abanyamurenge turamaze kuganira bose abo muri aka karere ko mu buseruko bwa Kongo bose bambwira bati twe turiyumva cyane mu Burundi ni wacu ahubwo sinzi tuzohava tuvuga tuti umukongomani wo mu buseruko bwa Kongo mu Burundi simpunzi ni wabo tuzohava tubivuga uko none barahiyumva barahize barahabaye turazinanye none wowe impunzi wanyu mugabo kubera iwacu natwe twari twararozwe abakongomani nibaremene twebwe twari twarozwe kubarusha Burundi bwari bwararozwe kabasha gushika bandika ku rupapuro ukora ikibazo ko nkuru ngo ina u ico gihugu cyari cararozwe gantuze kugira bamenye ukwiye kuja mu mashuri yisumbuye n'ubutabikwiye igihugu ugasanga uburongozi bw'igihugu nibwo butegura ubwicanyi mu gihugu ariko tugakira ariko mubonye ajya amaforce commune yahishijwe ku 72 akaba ariko aboneka ubu ntivyari gutuma duca tujyana mwe kubera hari yamana itwugira ubumwe nta ngorane tuzobitera twese twarahomvye twese tuzobitunganya n'ivy'abarundi ko rero muhejeje kuvyumvira muri ayo majambo atangajwe n'umukuru w'igihugu kugenekerezwa 16 ntwarante uyu mwaka wa 2025 aho yaregendeye ishengero rya Église Vision de Jésus Christ muri zone Cibitoke commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura nibwo rero Valens Ndayishimiye yashikirije amajambo akaze cyane gutya aho yifatiye mu gahanga igihugu c'u Rwanda n'abategetsi bacu mu kubagiriza ko ari bo bama ari inkwezi y'amarere ku bwicanyi bufatiye ku moko bw'amaba mu Burundi no muri Kongo ategirwa ko kandi asaba abategetsi b'u Rwanda kumenya ibibazo vyabo makareka kwivanga mu bibazo vy'Uburundi ndetse n'ivy'igihugu cya Kongo ati igihugu cy'u Rwanda nico cyamye gitera ubwicanyi bufatiye ku moko mu karere kuva mu mwaka w'1959 abanyarwanda ngo nibarabe ivyabo bareke kwinjira mu vyacu mu majambo yiwe Valens Ndayishimiye nkuko mwavyumvirije yagize ati mu Burundi imbere y'umwaka w'1959 nta ngorane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu mwaka w'1925 rikumira abahutu bararishira ko biranka kubera hari akiriho umwami w'abarundi yari akiriho niwe yungiye ubumwe abarundi naho bagira iki ntivyakunda Gwaraza rwa gasore atubumwe butegerezwa kugumaho mugabe nyuma y'umwaka w'1959 n'ibara ryaguye mutirero ryaguye gute aho hakujya mu Rwanda baradukanye abahutu n'abatutsi baricana abatutsi bahunze bahungira mu Burundi ubwo nyene ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse hano mu gihugu cyacu abanyarwanda baraje bavuye hariya abaje kwandukiza abarundi duca turandukirwa n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kare twarumwe amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo vy'abahutu n'abatutsi nyuma y'umwaka w'1959 mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi mugabo mu Rwanda ho vyarakunze
Evariste Ndayishimiye kandi ahano yabandanije asigura ko no mu gihugu cya Kongo hauze hitekaniye ariko naho nyene ikibazo c'amoko catewe n'igihugu c'u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu kubera ivyari bejeje kuba mu gihugu c'u Rwanda. Ngo biboneka rero ko ashavuye cyane umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati none u Rwanda rurabaye amabi yose, ibihugu vyacu bize biraronka amabi avuye mu Rwanda, nabo bijajare murantunge nabo nibajira ibibazo vyabo bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi nibabi wabo batwarira ku bwoko, ivyo birabasha kuvuga ngo je negeranya abahutu, je negeranya abahutu n'abatutsi bose dutewe, ndababwira nti abahutu n'abatutsi mwese ingo tuje ku rugamba twatewe, nibaba batwarira ku bwoko ivyo ntibindaba jewe, ni igihugu cabo mugabo iwacu nibareke kubizana, nibareke kubijana i Kongo. Ivyo umukuru w'igihugu akaba bishikirije mu gihe haritezwe ko imbibe z'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda zishobora kugururwa vuba, ibituma rero abantu bagira amakenga ko ivy'imigenderanire myiza hagati y'ivyo bihugu ikiri kure, bafatiye kuri ayo majambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu kwa Mungu igenekerezo ya 16 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ubwo yaragendeye ishengero rya Église Vision de Jésus Christ muri zone Cibitoke komine Ntango mu gisagara ca Bujumbura. Mu yandi makuru kandi ariko aravugwa, reka tuyabandanize ku biriko biravugwa mu ntara zitandukanye hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, aho tugiye kubageza ko vyinshi biriko biravugwa kw'ipfungwa ry'umwe mu batamakazi murantungi ry'umukenyezi, aho biba bamutabariza mu gusaba ko arekurwa kuko apfunzwe ku kadenderezo. Muti rero hari ivyavuzwe ku rupfu rw'umwe mu banyagihugu yitwa Karikurubu Charles. Ni inkuru yagiye irashikirizwa n'abantu benshi batandukanye cyane cyane abandika ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwa mbere reka tugire turabire hamwe urupfu rwa Karikurubu Charles, mu kabiri kandi turaza kurabira hamwe ipfungwa ry'uwo mukenyezi bari bubakanye n'ivyihishije inyuma. Uwo mukenyezi akapfungiwe mu iborero rikuru ry'intara ya Bururi yitwa Kamikazi Gaudence w'imyaka 60, aba ku mutumba Rwengo komine Songa. Yapfunzwe yagirizwa kuba yarishe uwo mushinga ntaye bahoze bubakanye. Abanyagihugu bariyamiriza cyane ifungwa ry'uwo mukenyezi kuko ririmwe igipfungu cinshi, nyabuna bagasaba amatohoza yimbitse kugira abagandaguye uwo bahoze bubakanye afatwe. Muri Kingo Murundi bo barakoze amatohoza ndetse ku rupfu rw'uwo mushinga ntahe. Uwo mushinga ntahe Karikurubu Charles yaba kuri uwo mutumba wa Rwengo yari yubakanye n'uwo mukenyezi Kamikazi Gaudence bafitaniye abana batatu. Mu kazi ka misi yose Karikurubu Charles yarasanzwe ari umushoferi w'ishure ETS Kiryama riraho muri komine Songa, yari umukukuruke mu gisirikare. Tubanze tumenyeshe ko uwo muhisi asanzwe afise abo bavukana harimwo uwitwa Simbizi Sylvestre azwi cyane ku izina rya Jarati, uyu nawe akaba asanzwe ari umukukuruke mu gisirikare. Abo rero bagumye bafitaniye ibibazo vy'amatongo y'umuryango. Nyuma y'imburano nyinshi uko bavukana harageze igihe barumvikana uko bagabura ayo matongo mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024, ariko umwana mukuru we Ndayihimbaza Dieudonné yaramubwiye ko batazopfa bagabuye amatongo ko mu mwonga murantunge amatongo yo mu mwonga kandi ko atazoshika mu kwezi kwa gatatu akiri muzima. Uti ntituzogabura amatongo yo mu mwonga, nawe ko uri umugabo murantunge nawe ko uri umugabo urazoshika mu kwa gatatu uri muzima. Amwe mu majambo Karikurubu yabwiwe n'umwana wa mukuru we. Ivyo vyarateye amakenga menshi abanyagihugu kuko yabivuze bariko bagabura. Ico gihe hagabuwe amatongo yandi havuyemwo ayo mu mwonga. Kubera izo njyane z'amatongo rero hagumye kutumvikana hagati yabo bavukana, gushikaho wa muhisi Karikurubu abwira umuryango wiwe ko nibabona agiye ku kazi ntatahe bo kwihangana ntibirigwe barabaza kuko babanye n'abansi benshi ubona ko agatelefone yari afise katakora neza. Yari yababwiye ati mubonye ntatashe muzohore mundindira ngaruke kuko hari igihe tugenda kuri misiyo y'akazi, ntimuze mwirigwe murabaza kuko murabona ko turi mu bansi kandi muzohore mutaha hakibona. Kwigenekerezo rya 77 y'umwaka w'ibihumbi 2025 rero niho Karikurubu yava muhira agiye ku kazi hamwe kuri ETS Kiryama.
icyo gihe ntiyatashe. Umuryango ubonye adatashe bibajije ko yoba yagiye kuri misiyo y'akazi kuko yaruka gutwara abana b'abanyeshuri bagiye gukinira mu ntara ya Kayanza. Bamarayo iminsi 3 mu nyuma aragaruka. Aba rero bo baribajije ko vyoba vyari ivy'akazi, ariko bamaze kubona indwi yose iheze atagarutse, niyo baca baja kubaza hamwe kuri ETS Kiryama kugenekerezo ya 5 Ruhuhuma uyu mwaka, aho babwiye ko baheruka kari kuri ubu yaratashe, batazi yari kuko no kuri telefone batamutora kandi ko ata misiyo yagiyeko. Aha no mu muryango bagira ubwoba baca bitura umukuru w'umutumba bamumenyesha ko babuze umuntu. Icyatangaje rero nuko haciye hakurikira gusaka mu nzu yo muryango bavuga ko bariko baronderayo ikiziga. Mu nyuma kugenekerezo ya 11 Ruhuhuma uyu mwaka ntikiziga ca kari kuri ubu cyaciye gitorwa kiryamye mu kiraro cyaho bita mu Kiryama, cyatanguye kononekara. Abo muri Croix Rouge baciye baza gufasha kwegeranya ico kiziga. Bukeye bwaho kugenekerezo ya 12 Ruhuhuma umwaka w'2025 no haca haba amaziko. Icyatangaje abantu kandi nuko ico kiziga cyatowe kiryamye ku kiraro gisanzwe gicaka abantu benshi buri munsi mu gihe haraciye iminsi yaburiwe irengero. Amakuru y'ibanga nashoboye kuronkwa muri Nakingo Murundi nuko igihe haba isakwa mu rugo rwa kari kuri ubu hari hateguwe ko ikiziga ciwe kizanwa mu nzu kugira berekane ko yagandaguriwe muhiriwe, ariko ivyo ntivyakunze kuko abanyagihugu bari benshi igihe hasakwa kandi bari barekanuye. Ibintu vyagumyeho igipfungu nkuko tugira tuze kubiraba mu gice ca kabiri cino nkuru. Ni byinshi rero tuza kurabira hamwe mu gice ca kabiri cino nkuru ndetse n'urupfu rw'uyu umutama. Gusa bikavugwa yuko uru rupfu rwe rufitaniye isano rwose n'ico kibazo c'amatongo canke se amatata afatiye ku matongo yari yabayeho hagati yiwe ndetse na mukuru wiwe, kandi abo bose bakaba bari abakukurikiye mu gisirikare cy'u Burundi. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucekanwe na dushikiriza turihanganishije umuryango wabuze, kandi none tunakomeza abasigaye. Numpuza TV rero Imana bahezegere ibikorwa vya misi yose muri ko murakora, amakuru yacu yo arabandanya.